ndibuka umunsi dusoye inyoni ndibuka igitero ca mbere hano twacanditse ko turamwe urumogi hajya mw'ishamba ryo kuri katedrale ko turamwe urumogi n'ubu ndacaciye ndacazibuka indirimbo wanditse ntushobora kuyibagira kuva kera narindi igihugu cy'u Burundi shamya c'abarundi kubw'akayaga keza ivyo gitunze vyiza inyoni mu mashamba niziri mu birimba hamwe n'imva makungu zikama ziririmba zirateye igomwe kandi zirunze ubumwe nasanze ari kirumara mu mico y'abarundi n'imigenzo y'abarundi ibintu nk'ibi twarimba muri stereo kugira ngo uburuhiro ijyana nk'inzoka uburuhiro amaso yawe yarabishe ivyigenze indaya ntukite urumva ni icihanikiririzo gasopo Imana yatanze ntukitegereza vino inzoga ni icyaha tusubiyemo abadukurikirana inzoga ni icyaha uzinwe gute ube uzinwa gute cyangwa buke uko byabingana kose inzoga ijana kwijana jewe ikosa ntokwemera gukora nuko wozambika amashugwe jewe turi kumwe kuko jewe zaranyishe zincisha mu buzima bugoye harageze igihe mpako no kwiyahura kubera kuremerwa n'amahano kuremerwa n'ibyaha inzoga zamuresheje kuremerwa n'ubuzima niko ndacamwe ukiro tuva imyaka 15 18 yarenganye uri muri ubwo buzima buko kunwa bwafurura muzi ubwo nitware tukiramukanya yarandaba akababara kamwe petit frère wewe no gufasha byinshi urafise umwuga wawe ntashutse wo kumarira kubera uguma hunahuna inzoga zituma umuntu afise inzu yubatse imiliyoni amajana 7 arara mu gahinga ukarara hanze nk'igikoko inzoga wahembwa ugaca mu kabare abana babirukanye ku ishuri utarari minerval irkurani cyane gose inzoga ningi cyane rero tukwiye kumenya ko nivyo hari umuntu ashobora kuvuga ngo ndanwa imwe canke nkanwa zibiri ariko satani uyu utanguye gusa umaze gutera intambwe kuko Imana bazi kitubwira ngo watera intambwe imwe nanje nzatera 99 na satani umaze gutera intambwe imwe gusa yo kunwa inzoga imwe izindi nazara zikuzanira zikuzuritse cyane kuko je ndibuka ari gihe umutaximene yantwana umutaximene yigeze kuza kunkura mu kabare ku nguvu umutaximene ankura mu kabare ku nguvu aranterura kubera ico gihe nari nabure muga kuko je nari nifise umudemoni naranwa nkaborerwa mugabo inyota ntihere icyaka kikaba cishe mu gatondo nkaguma numva icyaka saa moya nkumva icyaka saa mbiri nkumva icyaka saa tatu nkumva icyaka nkaguma numva icyaka ku buryo atari hamwe nyene numva intege zicitse zose zimpezemwo ntashobora guhagarika ryamuka abari banzi rero baza bakanterura ku nguvu bakantwara rero ivyo bintu ndavyibutse ndashima Imana cyane iyi ni ntahe ntuze gushinga ariko nuko ntari bwayishire kuri rezo sosiyo naho ngo abariko baranyumva nabo bashobore kumva yuko Yesu agira neza ubu maze imyaka 7 ndi mugakiza amen abo twagendana bamwe baragerageje barambwira ati none twereke umuti wafashe ndavuga ati umuti wonyene ni Kristo Yesu nta muntu yansengeye jewe nari protokoye abakozi b'Imana bari ndabiganira ubuzima mbayeho baramfasha ariko nabiyobowe n'Imana kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo usomye muri Yohana 6:65 Yesu yavuze ngo nta ushobora kuza kuri jewe atayawe na data Yesu no muri make tutaraje mu bindi tubwira urugendo rwawe donc mukiza uburyo wafashe decision yo gukizwa kubera iyo decision iragoye wahoraga muri ibyo bintu decision yanje yari inshuti zawe avose unafashe decision mu bana nabo abo mwahora mujana aribo bagihari iyo decision yifashe gute byagenze gute swate wari umusengero tubwire nyine inkuru nari mfise ijambo nakunda kwatura urya jambo rivuga ngo urufu n'ubugingo biri mu basha bw'ururimi
iryo jambo ni ry'ukuri, kandi nubwo utoburizera amajambo watuza akanwa kawe agira ubushobozi. Nari nkunze kuvuga amajambo abiri, naravuga ati Mana uzumpenze nkizwe. Irindi jambo nakunda kuvuga ntavuze iryo, navuga ngo Mana ni wampa akagira ko nubaka urugo rwanje, uzumpe imbaraga zo guhagarika ibi bintu. Twarayaze na madame twubakanye ubu tutarubakana, arambwira ati ikintu kimwe cyonyine cyo gufasha kuvavanura n'izo ngeso mbi ni ugukizwa. Niwe yanyeretse n'ahantu nashoboye kugenda nkakizwa. Eglise iri mu Kinindo yitwa Pact Church Avenue du Large kuri Ntwarane umanutse gato. Niho nigishirijwe inyigisho, niho nabatirijwe, n'ubu niho ndangurira imirimo. Nakubariye ndi muri departement ya evangelisation, departement ya intercession, departement ya present worship. Urumva ko ari departement zitatu nkora, kandi je ndakora vraiment ndakora, kuko nka dimanche tuba dufise kirite yo mu gatondo, kirite ya saa 5 na kirite yo ku mugoroba. Izo kirite zose je ndazirimo vraiment, kandi ndakora nkumva nezerewe. Rero icyatumye nizera umwami Yesu nuko icyambere nambere Imana yamujije n'umukobwa numva nkunze, anyiganira iyo nama, anyigira iyo nama nanje ndayiha agaciro. Ariko nagisubije ubwenge inyuma, navuga ati ibi byose ntibyakoze uyu, ahubwo byakoze Imana. Kuko maze kumenya iryo jambo Yesu yavuze ngo nta ushobora kuza kuri jewe aho jewe mperereye aho ndi atabihawe na Data, nahise mbona yuko ijuru ariyo ryavisemo kugira ngo nanje mu myaka iri imbere nze ndarikorera. Nahise mbona ko ijuru ariyo ryankunze kugira ngo nanje nze shingi naye, kugira ngo no muri nyuma yanje bazavuga ati popo urya yaranwa yaratamba muzika, kuko je ndi mu kabari vraiment ntambye bavuga ngo ntusubire kwigurira inzoga vraiment. Nari sanzwe ndi muri club, naratamba cyane, nsanzwe ndi muri club yigisha ibintu byo gutamba. Nari nsanzwe nufise n'ingabire yo kuririmba, nari no muri groupe iririmba indirimbo z'isi, narinze indirimbo profane 5 zose, abazizi barazizi. Iri sanganiro nitwa PM niryo zina ryanje, niryo zina ryanje. indirimbo wasohoye zitwa iya mbere yitwa Inyoni by PM, Inyoni by PM. Yindi yitwa Igiti, kuko twebwe tuba dufise izo zose ziri muri archive y'ibihe bya kera. Hakaba n'izindi umubano. Ndibuka umunsi dusoye Inyoni, ndibuka igitero cya mbere hano twacanditse tuko turanywa urumogi hajya mu ishyamba ryo kuri katedrale, ko turanywa urumogi. N'ubu ndacyazibuka indirimbo wanditse ntushobora kuyibagira. Kuva kera narindi igihugu cy'u Burundi, shamya ricabarundi kubw'akayaga keza, ivyo gitunze vyiza, inyoni mu mashamba niziri mu birimba, hamwe n'imva makungu zikama ziririmba, zirateye igomwe kandi zirunze ubumwe. Nasanze ari kirumara mu mico y'abarundi n'imigenzo y'abarundi. Ibintu nk'ibi twaririmba muri style ya hap, narimba muri style ya hap. Rero cyabigoye gose kugira ngo ivyo bintu ndabivemwo, ariko nijuru ryankunze yavuga ati wewe va muri uwo mwijima ngo mu muco. Rero maze kugera aho kuri iyo eglise nababwiye, ndashimira umwungere waho yaranyegereye cyane, kuko nari nkijayo nari sanzwe ndi umuntu nyene agaragara nk'umuntu w'umustar, afise madrede, yambara amashenete amarija, ibintu vyinshi nyene, ipantaro z'amadeshire, amatimbalende, nizo style zanje nyene, nagaragara nk'umuntu w'umuhanzi w'isi. Ariko akanyegera akambwira ati wewe ko waje ngaha byose bizogenda neza, Uwiteka yiteze kukugirira neza, ntiwite ku gihe kigoye waciyemo, ariko ibiri imbere byo bigiye kuba vyiza kurusha. Ndigishwa, haragira igihe ndabatizwa, maze kubatizwa niho naca ntegura ibintu byo kubana n'umufasha,
ca turabana hama ibintu biragenda neza, ca shishikara kuguma senga Imana cyane. Ndibuka ko nahora nja no ku masengesho ku Karago, amasengesho yaba mercredi naragenda nkayo akazi, nkagenda nkakora, bakatwigisha amajambo y'Imana nkumva ndafashijwe. Haragera igihe ndibuka ko hageze igihe je nyene numva nije nisabiye kuja muri kohari, ndavuga ati bisaba ko nanje ndondera izindi nguvu zidomina iziriko zirandondera, kuko nubwo nari narabatijwe hari ivyandondera byari inyuma yanje. Nafise abagenzi bavuga niko tutakubona handi, warahevye byagenze gute, ntukiza kwirigara kutakiza ngo twicare hahandi, kutakiza hari ivyandondera. Abakobwa benshi nari naradereze bakanka, maze kwakira agakiza baza banezererewe, popo iki byinshi cyane, bavuga ati aba bantu bashaka kunsubiza hahandi muri Egiputa hamwe nava. Cyaravuga ati rero je ikintu nkeneye gukora ni ikintu nkeneye gukora no kurondera inguvu zishobora kudomina iziriko zirandondera. Cyaravuga ati nzoza ndasenga cyane, ndondera Imana cyane, nje no mu gukorera Imana nigisha cyane ijambo ry'Imana. Nibuga igihe kimwe pastor ko yigisha cyo kuko nicara imbere, sinari nyifise isoni zo kugenda kwicara inyuma urumva ngo ndi mushasha mu gakiza. Oya, nicara imbere kugira ngo nkurikirane icyo umukozi w'Imana ariko aravuga. Acarambwira ngo wewe umunsi umwe narafashwa, narumva ko ndiko ndafashwa n'amajambo y'Imana. Umunsi umwe acambwira ati uzovamwo umuntu akomeye mu bintu by'imwe, uzovamwo umuntu akomeye cyane. Arabimbwira iryo jambo siragibagira, ati kuko wewe wamuri kurankurikirana, kandi iyo mvuze ikintu ndabona neza ko wacakiriye, ndabona yuko umutima wawe iyo uje ngaha umutima wawe urawutegura, uba ari umutima uba witeguriye, iyo witeguye kwakira ikintu. Arabimbwira nani, ndavuga ati nta kindi kintu je nanje nkeneye atari ugufashwa, atari kuronka imbaraga zo kurwana n'iziriko zindondera n'iziri inyuma yanje. Umwaka wa mbere waheze abagenzi twagendana twanwana, ibyo byose nakubwiye baguma bambwira ngo wewe ngo nta mwaka ngo nubwo wakijije ngo nta mwaka uzohera wowe utarasubira kugaruka. Bagutega iminsi baraniga iminsi kugeza naho abakensi banje baza kundondera bagaca bababwira ngo yongo ujya ngo ubunye ngarangura ibintu by'abapantekote, ngo ujya ngo nta style zisobanutse ubunye arangura. Yarinjiye muri bya bintu by'abakizwa batagira ubwenge bakamponda cyane, ariko nanjye ngavuga ati jewe Imana ukuntu numvise bayivuga ni Imana ikura ku cavu, kandi narumvise ijambo rivuga ngo imigunza y'intambwe yoshobora kuranirwa no gusonza, ariko ngo abarondera Uwiteka ntibazagira iciza bakena. Nanje Imana ukuntu narumvise bayivuga nzayigumako, nzayigumako. Umwaka wa mbere urahera, wa kabiri urahera, wa gatatu urahera, baca batangura kumbwira ngo none wewe ngo byagenze gute kugira ngo wewe umeze neza, urugo rwawe rumeze neza, nta ntambamye, twebwe twarazubatse zirasambuka. Abajene twagiriye mariage rimwe, bari abajene bashika kuri batandatu muri rya societe yose ijya ko Paris. Benshi ingo zabo zarasambutse ingo zabo vre. Ngo wa Eric yararongoye mu nyuma zanje, afise umudamu mwiza, na je mariage yo naragiye ko, kandi nawe yarakijijwe asengera kwa Pauline. Amen. Urumva ko ari ibintu byiza, nagiye mba icitegererezo kuri benshi baraza kumbwira ngo basi ngo ko twumva usigaye uri umuntu ukorera Imana, maze kwinjira mu bintu by'amadepartement, bagiye bumva ama message, maze kuba umuvuga butumwa, bamaze kumva ko nshobora gutumirwa ahantu ngana nkavuga ubutumwa cyangwa nkagara mu ibarabara nkabwiza ubutumwa bwiza, kuko hari n'igicaniro bigeze gukora muri Paris baranumira nkagenda nyigisha. Kuvuga ngo bamaze kubibona bavuga ngo dusengere natwe duhebe inzoga. Cyane babwira ati jewe ikintu kimwe wabwiye mufise inyota yo guheba inzoga, ariko ikintu cyambere mutangura gukora nuko mufata decision. Hajya utarafata decision inzoga wozihe bo gusengera ukaziheba rimwe canke kabiri, ariko ukumva irindi jwi rije rizanana ku rundi ruhande.
ikakubwira ngo mbese niki cyakubujije kunezerwa nk'abandi, igiki cyagukuye muri wa munezero, ubusigaye uri inyakamwe, ubusigaye umenga sinzi ukuntu umeze, igiki cyagukuye muri ya mudu, ugasanga wazisubiyemo. Ariko ufashe decision ubwo ukavuga ati jewe ndarahiye sinzosubira kunwa inzoga, uzoziheba atawagusengeye, kuko je naje nta wasengeye. Nta wigeze asengera ngo mpebe inzoga, kuko turabizi ko hari abarokore benshi binjira mu matorero bakavayo ku mugoroba bakicara mu bari bakanywa inzoga. Ivyo bano usanzwe ubizi? Birahari. Mugabo jewe guhera ico gihe sinigeze asubira kunywa inzoga. Ushaka kubaza madame imyaka 7 iraheze ntarigeze subira gushira ikintu kiboreza mu kanwa kubera decision nafashe nibutse ivyo muri kahise. Umwe araza arambwira ngo jewe ngo naragerageje byaranse, nafashe decision biranka, mara 3 jours bikanga. Ndavuga ati uvinza rero, ati uwozana amacupa 2 aya, amacupa 2, iri ni rya Amstel, iri naryo ni rya Acid, uwo nwiriye. Arambwira ngo nonwa Amstel, ati none ko wonwa Amstel kubera iki utonwa Acid? Ati Acid ntushobora kuyinwa kuko uzi ko ishobora kukica kandi nta wagusengeye. Rero sipoza rero ko na Amstel ari Acid, uvuga ati ni nayo nizonyica nkuko Acid udashobora kuyinwa. Cyagenda aratwenga aravuga ati basha uranshoboye. Ndavuga ati rero igikuru suko wosengeye, kuko ni benshi basengewe aradendebwa ariko fata decision, kuko decision nasanze ari ikintu gikomeye. Ushobora kugusengera ngo ukwezi kwindwi wewe bonere uzobe waramaze kubaka ugwawe, kandi ari mwe yarabihishuye, ariko wowe udafashe decision, iryo jwi ry'Imana urikandagira cyane gose, ukarisuzugura udafashe decision y'umuntu bundi. iyo papa reka ndakivuga uko, iyo umusore ahisemo guhindura izina akitwa umupapa, nuko aba yarafashe decision. Washaka hari na benshi babwiwe amafamili arabiba avuga ati byo kuri ni muve mu busibateri, nimuveyo urabihishe. Kandi bafise amahera, ariko kuko ubibwirwa nyene byo atarafata decision ntigishobora gukunda, cyo kimwe no gukizwa. No gukizwa harimo kugenderwa na mpemu yera, harimo kugenderwa n'imbaraga z'Uwiteka Imana, ariko na decision irimo. Kuko ijuru naryo nyene riba rifisemo imbaraga kugira ngo wewe uve mu mwijima. Kuko turabibona no kuri Koroneli usomye byakoze n'umwe igice cy'icumi, urabona ukuntu ijuru ryamwumviriye ko kubera ibikorwa byiza yakora, kubera yafise umutima w'urukundo, kubera yasenga ubudasiba, kandi yari mu ihanga ryigishwe kure. Ariko ijuru riravuga ati uyu muntu ibintu akora n'abantu twagize abacu nk'abyo bakora, asenga Imana ubudasiba, afise urukundo, afasha imfubyi, afasha abapfakazi. Iyi kamere yiwe, iyi kamere iri muri we ni kamere y'ubumana. Turungike marayika. Keshi yukije twakije kubw'igihamana, ariko twakije kubera ijuru ryatwiyumviriye. Twakije kubera ijuru ryatwiyumviriye. Ijuru ritaza kutwiyumvira cyari kugorana, kuko jewe ikimenyamenya ko ari ijuru ryari ryaravuze nuko nkibirimo. Abajene benshi narabigishije, twahora dukorana, twahora dusangira, bamwe barizera, barabatizwa, batizwa amazi menshi, babyaremwe bisha, ariko ubu hari izindi mbaraga zasubiye kubakwega zirabasubizayo, ubwo bagakomeza baza mu rusengero. Haraba abakomeza baza mu rusengero, n'abandi babihevye burundu, je kugeza ino saha sifise ukuntu mva noshima Imana. Kandi umuntu wese yoba ari mu ngeso nk'izo je naciyemo, arondera Imana biracakunda. Imana irakora, Yesu arakora,
imbaraga z'Uwiteka Imana zirakora cyane. isi nidusamaza, isi nidutesha ibyacu by'agaciro ijuru ryaduteguriye. Bishobora kujabuka, bishobora gushika kuri aho wifuza kugera utimatanije n'Imana. Hari impamvu Imana yaturemye. Nerageze kubwira abantu ndavuga ati impamvu ati ntimuze ati kera nawe nimvira ukuntu Imana yaremye umuntu mwiza. Mbona umenga Imana yarasuzuguye umuntu kubera iki yamuremye mwiza. Ariko hongera hazindi irindi hishurirwa sanga ivu nige rivamo ibintu byose by'agaciro. Inzahabu ziva mu ivu, arja ziva mu ivu, ibintu byose bimeze neza bihingurwa mu ivu. Nukuvuga n'inzu yubaka udashize mu inzu zubakwa mu ivu. Bakubwira yuko aya mapyese yose y'imiduga ayo yose n'ubutare bakora buva mu ivu. Bivuga ngo twebwe turi mu bintu by'agaciro. Indani biriyo abasigaye ko twimatanya n'uwaturemye kugira ngo imbaraga z'Uwiteka Imana zigaragaze iby'agaciro biri muri twebwe. Akumvaga sinzi ko uri kuranyumva cyane gose. Abasigaye ko twimatanya n'Imana. Sinasoma amajambo ni muri Luka igice 8 umurongo uhere kuri murongo wa 26. Bavuga amadayimoni yateye umuntu, amadayimoni menshi, demoni zitwa kitero, cyo gisomora kizi. Bibiri tubwira ngo uyo muntu yahora ari umuntu ameze neza, yaba mu gisagara nk'abandi, ariko ngo amadayimoni amukura aho yahora aba mu gisagara, amutwara kwibera mu masenga y'imvu. Yari umuntu w'umuntellectuel yize, afise ubwenge, asa neza, y'abantu ameze neza, ariko kubera akajyango gato yuguruye kumena kubwira ati demoni zirarika mu muntu, zishaze mwarika ko zimutwara kwibera mu masenga y'imvu. Biriwe ngo ntavyo aracambara, yaguma aboheshejwe iminyororo, demoni ngo zamutwara mu bugaragwa, kumukoresha ibintu vy'umuruho, kumubabaza, zikamubabaza. Urya muntu kijyane cyari cifuzo ciwe. Amademoni. Ariko ndashima Yesu. Hajya hano niho hampaye kumva no kunda Imana cyane, kumva no kunda Yesu. Koko ubandana gisoma urabona ukuntu ze demoni zasavye service Yesu, kandi Yesu arakora iyo service, arakora service amademoni. Zamubwiye guca ati twakumenye, ati ntutubarire gusubira ikuzimu, ariko fuma uturungika kwibera muri ziriya ngurube. Igene nk'isengesho bibiri ikivuga ngo Yesu arabemerera. Yemerera iki? Amadayimoni ibyo basabye. Abadayimoni basavye Yesu yarabumviye, arabibakorera. Bivuga ngo kamvugire numvise kaza uko nyene kaza. Bivuga ngo yobuzwa n'ikirere kukumva wowe umwana w'umuntu wowe yiremeye, yobuzwa n'iki kugukorera ibyo ugomba wowe umwana w'umuntu. Nimba yarashoboye kumva isengesho ry'abadayimoni, abadayimoni baravuga ati twebwe twakumenye, twakubonye, uri umunyembaraga, uri umwami w'abami, ntutubwire ngo dusubire ikuzimu, ahubwo twemerere twisubire twigire mu ngurube. Bibiri ikivuga ngo arazemerera, yarabemereye abadayimoni byose. None isengesho abadayimoni basinze bararyumviye, wewe ukiri inyuma, ukiri mu vyisi, uboshwe n'iminyororo, abadayimoni bakwaritsemwo. Usavye Imana ngo wosaba Yesu ngakubohore, niyo kubohora. Wosaba Yesu ngakugirira neza, niyo kugirira neza. Wosaba Yesu ngagutabara, niyo gutabara. Yumviye abadayimoni, wewe ikiremwa c'Imana, wewe yobuzwa n'iki kukwemerera, yobuzwa n'iki kukugirira neza. Bivuga ngo hari ubuzima dusanga tubayemwo ku bugombe bwacu. Ubugombe bwawe, kubera ubugombe bwawe urabayeho nabi, kandi kubera ubugombe bwawe urabayeho neza. Imana idutegeye amaboko, ivuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe,
kandi ngo nimuze munwe mwongere mujye mudatanze ikiguzi. Imana iryo nitangazo udashobora kumva ngo Perezida wa Repubulika y'u Burundi yaritangaje, itangazo utokumva ngo Perezida wa Etazini yaritangaje. Nta muntu n'umwe akomeye ku isi yobwira abantu bose ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, atari Yesu wenyine. None uwo muntu yoba afise amafaranga ku buryo yoduha ibyo dukeneye byose. Na Amerika yonani. Iyo ngwaye ndasenga Imana ikankiza, sinja muri kira. Uriko uranyumva? Iyo nshonje ndasenga Imana ati ngaburira ikangaburira. Iyo mbuze mineva yo kuriha abana ndasenga Imana ati Imana cinzira, Imana igacinzira. Iyo mbuze amahera yo kuriha inzu ndasenga Imana ikampa amafaranga yo kuriha inzu. Uwo ni jewe utuma rurira abantu bose baba kwisi iyo isi iva ikagera, bagutumbereye wewe, bose bafashe service zabo atari Yesu wenyene. Ni umwami w'abami. Niyo mpamvu biriwe ngo amazi yose azafukama, indimi zose zature. Ko Yesu ari umwami, ni umwami niwe bishoboye wenyene. Arashoboye frere, arashoboye. Merci. Kuri murakoze cyane. Namwe murakoze. Cyo mama nagusabe. Nagusaba abantu badukurikirana. Yego. Ijambo rigufiya. Bari muri ubwo buzima. Babuze uburyo bashobora kuvamo. Babwire ijambo rimwe gusa bashobora gukoresha. Kugira ngo bave muri ibyo bintu, bizere Imana, babe mu buzima bwiza nk'ubayemo nawe. Urakoze cyane. Icyo noherako nuko nobaza kubabwira ko Yesu ari umwami kandi aganje kandi ashoboye. Bibiliya avuga ngo umwizeye ntazokorwa n'isoni. Rero nta kindi kirenze kuvyo naye navuze, ni gufata decision. Bamenye ko iyo Imana ivuze ngo nimuze ndabaruhure, Imana ntuhe agaciro ijambo ry'Imana. Umenye ngo ni nka kurya umuntu yakubwira ngo uri mu vyago ndaje kugutabara, hagarara ndagutabare, ndabona ikintu kiriko kigurira nabi, nuhagarare. Ariko uwo muntu warangiza kumubwira ko akaguma yugaye amatwi umenga ntari karakumva. Bivuga ngo kwirengagiza ijambo ry'Imana nivyo bituma abantu binjira mu kangaratete. Kwirengagiza ko Yesu ari umwami yaje kudukiza nivyo bituma abantu baguma babona amabariyeri imbere yabo. Kwirengagiza ko kwizera Kristo Yesu ariko kuduhindura kuba ivyaremwe bisha, kuba abana b'Imana, kugira amahoro, gutuza no kubaho neza, nivyo biguma bituma abantu baguma bari mu mwijima, mu micafu, babashwe n'iminyororo. Ugera yatewe n'abademoni, yahura na Yesu, yategura ngahure na Yesu, amademoni yaramwisha. Yarahevye inzu yiwe nziza, agenda kwa mu masenga yimva. Bivuga ngo umuntu ashobora kuba abona kumenga ntari kama mwishamba, ariko ubuzima bayemo ugasanga baye mu buzima bw'inyamaswa. Nubwo atabaye mwishamba baye mu buzima bw'inyamaswa. None hakiri kare nimurondere uhoraho bigishoboka kabone. Nibarondere uhoraho bigishoboka kwabone. Muntu uri kuranyumviriza wewe waciye mu kaboregwe, uraca mu gushurashura, uraca muri byinshi bitandukanye. Nubu kibirimwo bivemwo, ndasubiye ndavuga ngo bivemwo kuko nta nyungu ihari. Ingo nyinshi zagiye zisambuka kubera abantu benshi bagiye baha cyane umwanya muremure wakaboregwe. Ugasiga umugore, ugafata voyage, ugafata urugendo rw'iminsi 3, wagaruka ugasanga umugore wamusize mu nzu si hari. Abana babaza ati mama wabari ati yagiye ejo n'ubu ntaragaruka. None mugiye iragarutse yuko uyo muntu nzosubira kuvugana neza. Haca umuriro uca waka. Inzoga niba zihagari, hari abapapa benshi banwe inzoga, abapapa benshi baboregwa, abapapa benshi batingo bakagenda aha bahagarike. Yesu ariteze kubagirira neza, abategeye amaboko. Impanuro je notanga ndumva niyo, nta kindi numva novuga no kwizera umwami Yesu. Ugize neza, turagushimiye pastor. Murakoze nawe, n'ubutaha so gutumira. Nanje ndahari kabisa. Uragize neza kandi abantu badukurikirana
mwagize neza kudukurikirana. Mwe mutarakora subscribe mwikore, hama wowe utarizera umwami Kristo umwizere, kubera ko kumwizera ni urugendo rurerure, nyamara ishuri rirerire umuntu agenda yigamo ritarangira. Mwakoze cyane Pastor. Merci. Merci. Mwakoze cyane.